Paruwase Gahe yaruguruwe icese n'umwepiskopi mukuru wa diocese nkuru ya Bujumbura Gervazi Banshimiyubusa ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 15 Munyonyo 2025. Inkuka ya misa yo kugurura iyo paruwasi ikaba yaranzwe ahanini n'imigigwa itandukanye, aho twovuga nko gusiga amavuta kuri ya rutare, ku nkingi n'imfuruka z'urusengero, guhezagira ibikoresho bikoreshwa mu guhimbaza inkuka ya misa n'ibindi. Gervazi Banshimiyubusa, umwepiskopi mukuru wa diocese nkuru ya Bujumbura, yasavye ugiye kurongora iyo paruwasi gutunganiriza abantu bose n'abatari abakristu, maze abakristu abasaba gukunda gusoma ijambo ry'Imana hamwe no gukomeza urukundo. Iyo misa yo kugurura iyo paruwasi ikaba yari yitabwe n'indongozi zitandukanye mu gihugu, nk'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Nestor Naonuye, icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka Busesya Nkizimana n'abandi.